Ufise ico ndamusumvya ni iki kimwe kitubwiranye n'imbere ya kamera kitubwira ikintu usumvya Ufise kimwe yego ikintu kimwe ndakivuga ndawayumva yego mu channel live je ico ndamusumvyako je from Take 5 kuri uguruye ino link ubwa mbere Take 5 kuri udahengeshanya mu kudushigikira Take 5 wewe ubandanye ubikora fresh mu gupartage ibiganiro mu ku partage amalink tu video tubaha kumbure nkuko mandaye mubikora muhamanda mutwereke urukundo mudufitiye aho tubona yuko iterambere riko riraza bukebuke guys narababwiye bandaye mudushigikira natwe nzobamara amaza so kuri microphone ni Fizz Killer kama kawa inyuma ya kamera uri kumwe na social boy so today ndi kumwe n'umwe mu bahungu bantu b'Imana umwe mu baraperi bateko baravyorosha mu gisagara ca Bujumbura twaramubonye muramuzi ntivuga izina uko ni yipresenta nk'umuraperi let's go. Yo, uja king wa trap nkuko bemeze verse ndamafino ngo badabiturita singa ngo n'ibintu byose ngo mukoroka ndabatera kapa bagasigara inyuma kuma beat tugahanda bakananirwa haraboneka bashaka kugishira ko bidashobotse bagomba kugifatira ndababujije ndibazo pime na gato yo safi sana amazina yawe. Yeah, hello my people, it's your boy Ednan Baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, aka the king of trap, aka the king of drill, yeah. Yes N9 reka ndaguhikaze kuri kamera za Motivation Plus Media. Asante sana. Wiyumva gute kuba ari ubwa mbere ukoreye kumbonesha kore yacu N9? Yes sir. No, bon, nyene numva nyene meze fresh. Yeah. N9 amatwa nsumira numva ngo maze igihe kinini ya uririmba uri umuraperi. Siko? Ndabesha. Wapi? N9 watanga umuziki ryari? Bonje natangwe umuziki neza muri 2020. Watanga umuziki muri 2020 N9? Yes. Wewe N9 ndakuzi wewe inyuma ya 2020 uvuga ko uri umuraperi. No wambwira gute ngo gusa umva gusa nagiye kunja neza gusa ahantu umunsi mbere uvuga ati je natanguye umuziki muri iki gihe gusa je natanguye umuziki neza 2018 no watangwa kwa natanguye nandika indirimbo indirimbo ya mbere natanguriye ko yari non stop tugira kano gatoya okay kano gatoya yeah non stop se yesandwe dugukora ntabujinga niyigamesi ya bose dukoshe na pakaniki naburofa ndabafira dikora ndokupakera bazoba arabamena R9 je ndiko ndumviriza rap yawe nkaca ngerageza gukompara n'abandi baraperi mu Burundi siko turafise ba Bface siko turafise ba Fabilove turafise aba Overdue hariho n'abandi kandi babizi urikora abagena muri abo bose wewe wemera mwonde uvuga ati uyu je ndamwemera yo basumvye ma je kandi bwiye je abanemera ni Overdue team ariko ubu nawe yarakwamye na Overdue yarakwamye utera ubwoba Overdue Jesse ko ntero n'ubwoba kuko ubu level ngeze ko ubu vraiment si yabari uje level ngeze ko ndashima bro urarenze kandi n'ikindi kintu n'izina rirahari kabisa N9 hagati ya Fabilove na Bface wemerande jewe hagati ya Fabilove na Bface Bface uramwubaha kandi kubera ko mutinya ko yo gucana Bface ngo ndamutinya ko yoncana wapi ntagusomye Mr. Bface kwanza ujya kwanza arankure muri music cambere na mbere ndakubwiye ageze iki arankure muri music aragukuriye safi kubera nawe kwara ujya nawe yarubatse izina nawe umusomye nawe umusomye iki Bface Bface ico ndamusumvya ni iki kimwe kitubwiranye n'imbere ya kamera kitubwira ikintu usumvya Ufise kimwe yego ikintu kimwe ndakivuga ndawayumva yego mu channel live
je ico ndamusumbya ko je vraiment ndazikon je ico ndamusumbya ko ndazikon nzi ku rap bisigura ko ndazikwa wewe ndazikwa agira muri dancehall mugana we yari henze from yihenze gute rap isigwiye rap si ya Bface rap isigwiye ahubwo nareke igira muri dancehall ahubwo dancehall iramubereye no kuvuga ko L9 abwira Bface ati heba rap uje muri dancehall L9 naragaton nundi ramube naragaton nundi ramube okay tubwira nyine imbere ya kamera mubwira uti Bface ndaze karagukurikana mubwira uti Bface wewe shaka weba umuziki heba dancehall bimubwira hanyene ahubwo bibabwire naheba umuziki nabandanye vraiment kanara ko araza bien sana Bface vraiment shout out to you. Uri kurivuguruza uri kurivuguruza kana uri twahuriza uri kurivuguruza ukwivuguruza mubwire bijya waruvuza umukanya shout out to you gumubandanya ariko nubona kuri rap sigwana vraiment ayihebe sigwiwe nahebe nabandanye muri dancehall kwa na reggaeton yeah L9 akajambo kamwe kuri Bface nawe no muraperi mugenza nako Fabilove no muraperi mugenza Fabilove ya Fabilove nawe nuko Fabilove nawe nico mbwe yego numuraperi muga nawe muhimpanuro nk'umuvyeyi nawe niyerekana muhimpanuro niyerekana ibikorwa ntazime nico nambwira cyo mubwira cyo nyine ingo muri game that's kuri umuraperi kandi uriyemera ingo muri game apana kurirwa wicaye safi sana ndagusabe ikintu kimwe Bface na Fabilove ubampera ka rap ubambwira akajambo kamwe nganyene muri rap najasa amajambo menshi ndababwira menshi sana kwabacana je nubundi nkabacana bro je nubundi je ko nabacana niyemera bro nacu byo wumva yeah twende alright nitukushaka kubaza message ndacobedwa ye fuka makiya nduhavusanga ukuye bakaga kuguma mvuga ndibikugwa ndabindi kamera mbere amajambo menshi gashira imbere kuruta ibikorwa tugikora gikareshe kandi je kukubomora yo safi sana L9 twinjire neza mu kiganiro sasa je cyatumye ndakurondera kweli L9 mu miseze twarabonye video bamuvumbura ari kumwe n'inkumi ndabeshe wapi kwa nubeshe simbeshe ujya mwigeme ninde ujya mwigeme yego ujya nawe sinzi wapi umukozi yajava wapi washaka kuvuga umukobwa mwari kumwe muri chambre washaka kuvuga ko utaruzi iyo yajava bajava ndazikubwira yari shetani rero yari waraboneke abwo navuga ko yari truc nyene yakinwe yego yari kurakina wapi ni truc nyene yakinwe n'abandi bantu urumva bacha babigenza gute kugira wisanga uri kumwe n'inkumi mu cyumba abwo yakandazigwe zose je nari mposheje mbona mudada nanyandikiye ati none gute fresh tinane bishasha Wati wapi kwa nta bishasha kwa ati jabwo none basi nza kukupitiya basi tice nta kibazo kwa uza kumpitiya urumva kumbe sinamenya plan yari afise urumva araza arampitiya ambwira ko ashaka basi ko twoganira ibiki ndabaza ati none mpaka tuganire turyamye basi sinacu ngo basi ntacu kumbe sinamenya plan je nanje nagiye kuzikema mu nyuma urumva ndabati none uyu muntu nibiki canje ndabwira ati umva rero okay turana amasara agiye basitaha ngo yabasi tugumane ibiki nibiki cyane isanga mu mutego kweri uzobona barakuvumbuye je nanje sinamenye na vraiment sinamenye nuko byagenze kweri kana amatwa nsumira L9 amatwa nsumira biravugwa cyane kandi biranurwanurwa yuko L9 ari mu misore ironderwa n'abigeme benshi akabakatira nivyo kweri L9 jewe nshoma wandondera bro je nanje nkabankira abadede bakurondera ni benshi ukabankira ntabukeneye je vraiment mvugishije ukuri ntukunda warakorokewe wapi ko nakorokewe ntukomeye gamana ndemara ndazigwa ega
ndibutse aramusigene nari bayphone nyene nipo nyene kwibarabara urumva pashe nyene mbona nyene bayphone nyene ndukora sopi ndukona nyene no twari kumwe bwa mbere cyo turavugana mbona pe lankope sinone umuntu nibiki niyo ndumdada tangora ngo alo sheri kuva ryari je nawe bigoma umva ndakubwira kuva ryari je ambwira ko yankunze nine ndabati wapi nibishoboka sindi dukundana safi abati kwasi mtoto kashoboka kaleta shobo acha arazara kwasi pfumungira wa kabiri ati nibikunda arafuka mararira ati R9 ndagusabye hari ku telefone yembare by phone ndabati wapi nibishoboka acha bati basi ndamuguhe basi ati basi nimero ziwe basi twivuganire urumva basi nimero ziwe twivuganire ndamuhereza urumva nawane yarari ino yambwira kirino achi nyima imbara yari he aho yarari urumva paf numva yondi twasohokana ko yari umusulmani nashime yari umusaudiya nasikia ko nasikia kama ya diaspora okay numva turiko turavugana acambwira ko wa muntu yandondera ko yamusavye basi ko bohura acambwira location arayimubwira barahuza akamikro urumva aramubwira location barahura baravugana acambwira basi ngo nawe aramusaba ko basi yomumuhebera yani amuhebe asigarane na wewe gusa nice chakinga ndabwa ati je ico nigikunda urumva je ico nigikunda umdadace misinga abana ntiyasubira urumva iyo nawe ndarandondera turavugana tukiriko turavugana nja kuri wa mbere twari turi kumwe urumva turavugana bisanzwe mbona bambe ndamwandika message bisanzwe ntiyanyishura ndamurunkiye audio acatangwa ikindi uramwandikira audio arayumviriza aca ntiyanyishura gusa audio wari wayimwandikiye nari murunkiye ntiyanyishura urumva ndamurunkiye indi ya kabiri aca nyishura ko arashwanira biki none bigenze gute nguya ngwiki urumva aca arigomura acambwira ngo biraheze bica birahera ambwira ati ngo biraheze ngo je nawe tuvane nini umva ngenda ndamwisha mbona aranamblotse kabisa canja kwenda umujama ndamusaifu wanda avuga ati none urumva ndamwandikiye ati none ko wamblotse witwa jiki burya urumva nguya ndeka nini urumva acara nambloka niyo yindi ati sawa nacu urumva ntagiye ibeje ko yanteye stress uyo wundi yagiye kundondera yondi wo muri Los Angeles yondi wo muri USA yagiye kundondera mu nyuma uyo tukiko turavugana urumva yamblotse yagize gute urumva biki ngo je nango biraheze nini ndoti none kubera iki ngo yandeka nibikeneye biki sawa yanamblotse twa abarantotse ntotse yondi wewe wese niwe yaciye kabisa shira mufuta ati je shaka kugende aba diaspora kumabizana urumva napfuye kuntoka yondo wewe wese niwe yaciye kandi niwe turi kumwe atari banga yitwa gute ucumubwira nakajambo kamahanye umbere kamera atari banga baby I love you too muvuge mwizina ntarakime ntawo mugutwara bamwitaga Grace birazwi Gaga Grace yeah safi love you too baby safi sana ndagusaba ikintu kimwe muririmbira akarimbo kamwe akariko kose nawe katubaraki wawe uwo mu diaspora kazi wawe murimbira akarimbo kamwe murimbira akarimbo kariko kose nawe katubaraki wawe twende okay I cannot tutari kumwe ni hamwe no gwaswata
ibyo mvuga nibyo kandi simbesha baby girl believe me ntuzogwa mu kaga you're my queen my darling you're my queen you're my heartbeat safi nine oye ndakwemera man sana bro no kuvuga mbere ko dutandukira indi sije ndashaka ubwira akajambo kamwe abademu bose baguma bakwiruka ko bakubuza amahoro bakubuza kuryama bakubuza kwikorera business zawe babwira akajambo kamwe anyene kwanza kambwira nk'akajambo kamwe nk'abakunzi banje aho bari hose vraiment ndavuga ati yani ndabakunda sana nk'abari Canada USA Australia n'ahandi hose ntarenze kuvuga ati yani kandabwira ati ndabakunda sana kandi munde ku mutima bwira babadada nabo baguma abandi nabo bandondera vraiment niwe baratumwanya naramaze gufatwa narafashwe yani narakunzwe urafiswe sana uri mu kabuwate uri mu gasostomate urafunze oniso nine je kenshi mpora ndaba mu majama banje bamwe usanga bafite abadada bari hanze bamwe barabarungikira amatara abandi bakabagurira imiduga gasanga nyene yani bakabahonga N9 nakaye kantu basi umukunzi wawe ari hanze amaze kukurungikira nk'umuntu mukundana kameme umuntu dukundana je wapi nakarandukira gusa ni maneno tu usubira ni maneno tu yambwiye ati ico ushaka cose nzogo nukuvuga N9 kugera isa nta kintu kimara musaba jewe jenda wapi jenda unajiamini mina jameni tu gusa nagishaka ushaka umukobwa guhonga wewe gusa nagishaka nzomubwira ya N9 yo nukuvuga ko utarigera umucoresha n'umusore wapi uriyemera sindatrainga n'umusore Safsan N9 twinjire mu kazi kawe k'umuziki ego urakora umuziki kandi biriko biraza bukebu si n'umuziki gusa ariyo nsigaye nkora ibindi bintu ukora n'ivya bon nsigaye ndi mu youtuber ya uvuze mu youtuber bukorwa kwinshi uri muri domaine yahe exactement domaine ya bon nyene nsigaye nkora mais ndazi muzagenda mutubona kubona songurikirana ndashaka utubwire L9 ugerageje kuraba ugitangura umuziki mu 2018 gushika muri no mwaka turi mu 2022 oya gusa nyumviriza kwanza gushika mu 2022 mu 2022 siko tubwire ni hehe umaze gushika kubwaho kavuga ati ndamaze gutera intambwe mu muziki vraiment kuva nkitangura ariko si 2018 natanguye 2018 ahubwo niho natanguye kwandika gusa byambye muri studio nagiye kwinjira 2019 buca twinjira 2020 niho umaze gushika L9 igihe gitumaze mu muziki igihe gitumaze mu muziki ndazi ko maze gukora ibintu byinshi sana urumva kandi ubona shobora n'ikintu ndashima n'ama TV ndashimira nk'ama TV online yageranyitaho Wakale TV Hitop TV Step Media ni nyinshi sana zagezera kwitaho zikuba hafi mbega L9 nicahe gisanga kuva atangura umuziki yahuye naco kikamuca intege akumva yuko umengo yobiheba vyose mbebashe niwikico gisanga niki nta na kimwe ntikiba oya gifte umunsi naja kurikodinga indirimbo yitwa Msoizi ego byagenze gute tubwire byagenze gute kubera uwo munsi beat narahaye producteur wanje yari muri flash cyari formata beat iravamwa hewe arakubwira tuyironke niyo beat oya gusa imana just na Ufise
gusa ichansi nari mfise nuko basi hari n'ibindi mujama yari ifise muri flash sizo kunyimvira batekangede kwitora ano umunsi nagiye kurikodinga mu gisandema navuye gisandema niruka navuye gisandema nigoro urumva nza ngambwa senye ndasubirayo kandi gusa nyene vyacu bigenda bien twarayikodinze kwera namba atari banga L9 amafaranga akoresha mu kuriha studio canke ibindi vyerekeranye n'umuziki yoba yakura he canke urafise mu manager akorihe wapije na manager officer andi here jenje nimenya vyose mu diaspora watubwira kweri yarabuze amafaranga yo gukurihira indirimbo nimwe L9 ujya wewe twagiye kumenyana jona ujya twagiye kumenyana jena anzo ndimbo zose naramaze kuzirikodinga no kuvuga rero kuva nihe ndirimbo kwanza ufise nshasha yavuba bon nandirimbo ufise irasohoka gusa ari uzikire naye fizi gusa muri miss duko nitegura hariyo collab ufise n'undi mujama wita King Mirage nayo sohoka twitege izo sohoka jya zosohoka jya gusa ubu turiko turitegura tuja mu studio turecording urumva after record turindira ama shooting. Yes L9 imbere ko turangiza ikiganiro ndashaka wibaza ikibazo kimwe wongere wishure kimwe. Okay, ndachibaza twagiye. Okay, so L9 nike kintu uhora ukora kikakuryohera. Okay, hama bon ikintu kinjohera ikintu marankora kikanjohera sana. Iyo ndiko ndandika indirimbo numva iko nabona ko bikogenda bien ndaje biranjohera sana. Uraryoherwa sana L9. Reka ndagushimira cyane L9 ku kanya washoboye kumpa. Okay, so hama nk'ikindi kintu wabwira ku bantu nko ku bantu batari basanzwe babizi. So nimwe agiye kugira subscribe, like, share kuri Motivation plus media hama nimwe kandi bibagira kugira subscribe, like, share kuri channel yanje L9. Nikindi kintu wabwira ati ubu tugiye kuba partenaire na Motivation plus media. Safi sana. Ubasezera n'akantu bampera akantu kumuzi akantu kumuzi mukubasezera akantu kamwe gusa. I'm the gangster rapper kuma vina y'abakila gutera sota ahubwo siyo mind kuri jewe n'abapinga ndabareke babikore ntibazi n'umusi nzotangura kubemeza shavuja biti nanje nzezanye Mike nigga Dr. Skurbaro Dr. Shmukasu kuru bujing freestyle tu hani kuri rap mutasu kura majam and I like my style and never give up tukumangura yo. Safi sana ene kana gushimire cyane brother. Asante sana Fizi. So take 5 kuri wari ukora dukwikirana take 5 kuri we udahengeshanya kudushigikira afite subscribe ngaho namba utarayifyonda partage ikigano kugira ngo abandi bantu bakishoye kukibona namba hari kitagenze neza namba hari ico twavuze cyashobora kwabaje candike muri commentaire vuga ati je ikintu cyanshimishije canke namba hari cyakuryoheye vyandike vuga ati ibi kintu ni fresh kugira ngo tubandanye tuguhereza amakuru ari update ibintu bimeze neza.